murabizi ukuntu dukunda umurinzi witwa Big Fizzo tuguma ngo Big Fizzo ngo yagize ikibazo cy'umutwe ngombwa ko bawuca ariko tukaza twumva indi nkuru ngo abarundi ntimugire ikibazo na gitoyi umuntu bitwa komanda comedian yemeye kumuha umutwe ari nk'ikindi kintu ariko urabona nk'ubu abarinzi b'u Burundi bari kugenda bagatera imbere bahagenda kurondera n'amakuru abo hanze ariko sinzi ko bikenewe cyane nunga mu Burundi dukitegeza kuba bakagira amakuru abo naho umurinzi wa Sekira akagira kurabo n'umuririmbyi wa gospel byoshoboka gute se dufate nka Kamikazi nk'ubu agakurana nande na Big Fizzo indirimbo yabo yozimeze neza itekereza iyo ndirimbo kundi ko yakira ivyo nabigutuye cyane dufate nk'ubu nk'indirimbo ya Kamikazi vuga ngo uzobaho Big Fizzo nabakinjira bra nanje nzobaho bantu boy eka kwatura ya uzobaho Nice gentlemen nibo na Diomedi Kalamu Peter we aka ka boss comedia mubi cyane Teguma mutumire witwa Beni nitwa ka boss amazina nyakuri nitwa nibo na Diomedi abantu munyagwenya hama uri jewe umenyesha makuru yashyize gute kwanza ukore muri Bujahit Ego turamukije bakunzi ba Bujahit TV cekenya makuru cy'abakibaza rabishije muvuga muri industry ya Buja Flavor bitangura novuga ka boss yabivuze hama nkuko tuba tubikora reka dukengurikira Imana hama duto tukina muga bakunzi ba Bujahit TV right now ndi kumwe na ka boss from here from Ngozi komine Mwumba ariko mba mu ntara y'Ibitoke niho nkorera akazi kanje ka minsi yose n'akazi ka comedy muri rusange Murazi ko je ngunda kurondera abakomedi kandi abakomedi babikora neza mbe hajya abakomedi bahitamwe ryari bro comedy yatanguye 2019 ariko hari nko mu 12 niho niyumviriye comedy ndabona ukuntu babikora ndavuga ati se kucinje umuntu babikora ahantu hose naja mbambwira ko mfise impano tuko twanaganira n'umuntu yambwira ko mfise impano nanjye ndavuga ati ngomba kubikora kandi ndorabona nahuye n'umu producer yitwa Shumai n'umuntu cyane twaganiriye yumvise ukuntu ndiko ndavuga aravuga ati fizi ikintu muri wewe icyatumye ndamurondera ka boss nuko hari inkuru igeze kwandika mbona comedy igeze kugira avuga kuvyerekeye imitwe ngo Fizzo na Kamanda cyari nshaka ngo abasubiriremwe umuvigi tuma namurondeye ibi bintu byigeze kubaho iyi blague nkunda kuyitera turi babiri ariko ndumwe naho ndaza kugerageza ni ibintu biza bibaho ubu igihugu cy'u Burundi kiriko kiratera imbere mu bintu bijanye n'ubuganga abaganga bagatera imbere mu ibintu muri rusange biratera imbere amabarabara ibintu byinshi ariko jewe ndibanda ku bintu bijanye n'ubuganga kera umuntu yaragwara amatsigo agwaye amatsigo bagaca bamuvuga ati weryama ngaha weryamire utegereze umunsi wawe uzopfa ariko ubu siko bikomeze usigaye ugwara amatsigo bakakurungika mu Buhinde ukagenda bakaguhindurira ku ngwara urwaye ariko rero je nzanibaza rero nivyashika nko muri 2025 2030 bikagera nko ku kaboko beni ugacika akaboko je nkakaguhana ibisanzwe ko ndakwemera uwundi muntu akabura akaguru akakamuha ariko turiko turibaza rero ndyagera nko ku mutwe Uburundi twese murabizi ukuntu dukunda umurinzi witwa Big Fizzo tuguma ngo Big Fizzo ngo yagize ikibazo cy'umutwe ngombwa ko bawuca ariko tukaza twumva indi nkuru ngo abarundi ntimugire ikibazo na gitoyi umuntu bitwa komanda comedian yemeye kumuha umutwe je ndibaza vraiment uwo mutwe Big Fizzo azowemera azocaye hari igihe bavuga ngo nari gentleman twakire Big Fizzo kuri stage yakazokana n'umutwe wa komanda ari nk'ikindi kintu ariko urabona nk'ubu abarinzi b'u Burundi bari kugenda bagatera imbere bahagenda kurondera n'amakuru abo hanze ariko sinzi ko bikenewe cyane nunga mu Burundi dukitegeza kuba bakagira amakuru abo naho umurinzi wa Sekira akagira kurabo n'umuririmbyi wa gospel byoshoboka gute se dufate nka Kamikazi nk'ubu agakurana nande na Big Fizzo indirimbo yabo yozimeze neza itekereza iyo ndirimbo kundi ko yakira ivyo nabigutuye cyane dufate nk'ubu nk'indirimbo ya Kamikazi vuga ngo
uzobaho big fizo n'abakinjira bra nanje nzobaho bantu boy eka kwatura ya uzobaho ubintu indirimbo ikaza imeze neza abantu tukayakira tukayikunda ivyo bintu navyo vyodufasha yes gateka boss yego byo gukorera comedy bikora wenye cyangwa urafise abantu bagufasha kumfasha dufise team dukorana ariko twebwe ndi papa nkongera nka ni mama mu majambo make ni kuvuga yuko ndimenya buri kimwe ntabwo ndagira amahirwe yo kubona management nibishise umuntu akifuza ko mukorana cyangwa akavuga ati shaka gukorana na kaboss nigiki gisabwa nta gisabwa uzana impano yawe pe tugakorana nta kindi ibindi nibisanzwe tuvyumvikanira kuri tele ukuntu dukora iyo duhuje style nta ngorane yego iyo muje style bisigurije kuvuga iki kaboss iyo duhuje style dufate nk'ubu urashobora nk'ubu kunzana nko muri style igoye cyane nakubwira ati ntituyihuje kanzana nko kuri style yo kuvuga ngo hari comedy yitwa action comedy iyo comedy ikinwa n'abantu no uri kurana n'abarabo baravuga ati uyu muntu arabiranye navyo aba professionnel bayo ni nka Mr Bean na Shari niho bambere ku isi ndivuga rero yuko iyo muri giye kuyikina isaba n'amasura ubwayo nta sura rero mfise yo gukina action comedy mfise isura yo kuvuga nkavuga abantu bagatwenza n'icyo nza kuvuga pana zo kuvuga ngo abantu baza gutwenza ngo nuko ufite umutwe hengamye ya komanda komanda ndakwemera bajya aba comedy yo bemera ngaha muri industry ni bangaye bro comedy rero ntabwo ari igipfusi igipfusi ni nkuvuga ngo uriya muntu yanesheje naka ndamwemera comedy rero uko umukomediyo wese azwi ngaha mu Burundi je maze kumenya wese ndamwemera kuko abayagiye avuga ikintu kikantwenza nkumva naye ndamukunze umukomediyo wese azwi ngaha mu Burundi wese ndamwemera yego vraiment birimaze gushika ukaja kuri kugira performance ukaja imbere y'abantu benshi ukaja guteramisha abantu yego biraruka kuba mu rubanza ariko ivyambaye ko sivyo kuvuga bro nagiye mu rubanza rw'abakirisitu nja kuri stage rero ndiginagira fata microphone ndinjira ngezeyo nkaza ntera blague hagatwenga abajama banje umukristo kamunaga blague hakugira ngo atwenge ukazubona ngo abajama bawe hari abashanyutse batwenze bapfuye no ukazubona ngo yatwenze none bibaza ko byavuye kuki hari abantu badatebuzwa hari nk'abantu ushobora nko dufate n'icyo gihe bari banyakiriye nabi barambwiye ngo reka twumve ngo umuntu ngo nganga hari bakwakiriye nabi reka twumve umuntu ngo reka twumve ngo ukuntu ngo umuntu ngavuga ngo ibintu ngo vyiwe ngo twumve ngo tumwumve nawe nani ngaho bakwakiriye gute ka bro ubwo rubanza bari bagutumiye canke wari umuvumbyi canke bari baguhaye amarira bro bari bantumiye gusa ntibari bantumiye nk'umunyagwenya bari bantumiye nk'inshuti ariko kubera ko nari umunyagwenya sinari kugahirana nategereza kugenda nkavuga ariko nyene uvuze ibintu by'abavumbyi uranyibutsa ndakwibukije bro wewe wigeze gutaha imanza nyinshi yasi cyane hari igihe urutaha urubanza birashika umuntu yaterereye nkawe ugiye mu rubanza waterereye bashobora kukuzanira ako ukavuga ati je ntako kanywa nwa Sprite ibintu bikagenda neza bakayisubizayo bakakuzanira Sprite ushaka ariko rero umuvumvyi ntabwo ariko bimeze umuzanira tonic akakubwira ngo bro nta tonic nywa urangije ati zanda yisubize ngende kukuzanira tonic yizanye turagurana hashitse bibaza ngo ni kubera iki kubera ko abazi yuko ushobora kugenda ntugaruke ugaca wisubira ko ukavuga ati n'ubundi ntiyaterereye ariko aragaya kubera iki ngiyo bishitse novuga yuko nka kabosh bishitse ko ati umuntu akavuga ati je shaka gukorana kabosh cyangwa muri concert muri byo guteramisha abantu ubu niyo zayibangenje amafaranga na gute kabosh sha nta gitigiri nzi vraiment ariko vyovana n'uwo muntu agiye kunkoresha ahubwo dufate ari nka Beni nawe nda vraiment nawe wocuraba ukuntu bica bigenda ariko bivana n'umuntu wari we anshaka kandi nuko sinatangura no gushakwa oya ndacyari muto mbika boss wewe kubgawe ndabona yuko ukiri umusore sivyo nturagera ko ugira urugo rwawe sivyo nawe usanga nabizi mubamfuye ko bivuga ko nyene amambwira uwo umaze amafaranga umaze gutunga menshi angana gute amafaranga amaze gutunga menshi amafaranga amaze kuvuga ati aya n'amafaranga menshi n'amafaranga nka 500,000
niyo gusa amaze gutunga yego ko umaze guha kugabira umuntu amafaranga nkanga biravana kuko nk'abantu bo mu muryango bo ndabagabira amafaranga menshi nshobora gufata nka senkani mbere nkaguha niyo mafaranga nzi nahaye umuntu menshi ari umuntu avuga canke n'abantu ari abantu biconfusing bakavuga ati iyo uhaye umukobwa amafaranga nk'uko ubu yataye for you niko bibonaga bro biravana biravana n'uwo mukobwa wari we bro umukobwa wari we gute ukuna bameze amatayi yiwe canke oya ne dufate uhaye girlfriend wawe amafaranga uyataye ga bro araba bivuga ko ubu yataye ga man uyataye gute none wemera ko yatakubera iki none dufate hari nk'ibintu mu Rwanda bakunda kuvuga ngo ikijyabarezi urumva icyo ari cyo dufate nka beti bakayita ngo ikijyabarezi umva wayigiyemwo wuburi gihe umurezi unamaze kujya mu kijyabarezi none reka tubireke barandiye nagiye muri beti baranje amafaranga barayamara bro kubuje bashatse no kumfunga mbega buzanye bise imyaka ingahe biterwa n'uwimbagije dufate iyo nshatse kugaragaza yuko nkirimo dufate iyo umuntu ayimbagije nk'umukobwa ndamwemera ko nkamubwira imyaka myinshi umukobwa kubajije imyaka yura mwemera ko kavuga ati nkamubwira imyaka myinshi umbwira nkinga ndashobora nkavuga ati 25 ariko kubera ikibazo cy'ubwanwa je cyase kubuza nabwanubwira ngira rabumo nabwanwa ngira ariko imyaka yanje ni guhera kuri 17 kugera ku 20 hagati yayo none ukazogira aho bakugwa ukabutaramira ubwanwa bizogenda gute ubwanwa niko gubaka bro ubaka umuntu bro nuzaba usanga yuko umuntu aje kwaraba mu rugo akakwitiranya n'umugore wawe aho kuranyibuka iki arigero burya hari ikintu bitwa bana mu rukundo gukundana n'umukobwa mugufi vraiment nta kintu gitoye babitwaye umukobwa mugufi n'umukobwa mwiza mushobora gusohokana mukagenda mukicarana mugasangira uzogera ikazo sohokana ujyane umukobwa mugufi muri bisi abona hari amabisi yitwa twegerane muricara umukonvoyera akavuga ngo bro egerana mukicara ibihanza rero bikabura uzamva konvoyera yihanukire hari ngwe jama ngorera ko kana ngo umuntu yicare kandi ayisheri wawe bro wowe tuvyakira gute ari u Rwanda ari wewe konvoyera yo kubitwaje ati konvoyera ni wanore reka twoja tugwana bimaze gushoka gasoka n'umukobwa mugufi sinda ndanasohoka kandi nta n'umukobwa dukunda ngira nibyo wifuza gukunda n'umukobwa biravana igihe cyabyo ariko nta mukobwa mfise dukundanye ntawe nyemera bro ariko kiretse dufate nk'unyemeye nkungaha arashobora nko kundondera je ndakunda abakobwa bari bo bose ndabakunda ariko ikintu kimwe gusa umukobwa atazombwira ngo ndamusohokane kuko nanjye sindasohoka undi mukobwa azoshangurira iPhone nkava kuri aka kamatushe Natirokire umukobwa rero azogukunda azogwa mahera. Apana mahera bro, siko navuze. Azogura telefone. Azongura ka telefone ka iPhone. Nanje mene nk'abandi basore. Ati Kabosi avuga ati umukobwa rero aziko keneye Kabosi ari bazomugura telefone, si Kabosi azogura umukobwa telefone. Oya, je umukobwa sinza nanasohoka burya mu. Sinone nk'ubibishitse hakaza umukobwa afite amafaranga muri gati je nshaka kumukoka Kabosi. Akavuga ati je nshaka rero je ndagukwe wewe. Sinzi ko vyemera. Wakwemera gukobwa bro. None wavyemeraga man? Wapi? Gusa muri ibihe byo ntibikibaho. Ari umujama wanje yakoye umukobwa noneho muri ibihe bya corona akazi kaca karahera. Acha telefona kwa sebukwe. Bro. Afata telefone. Allo, data bukwe niwe tuvugana. Nashaka munsubize kwa dufaranga twanje nani yakoye umukobwa wawe. Hari ikibazo nagize mbita dukoresha ngaha andindire ko corona ihere. Acambwira ngo barayasumishije. Mwebwe mwarayasumishije musumisha amafaranga anje mwebwe. Ariko uzi ko ari ubusoma. Musumisha amafaranga yanje se umukobwa naramurongo yese. Nta soni data bukwe. Oya musore ihangane twarayasumishije. Imajana 5 yose mwebwe mwarayasumishije kubera iki? Bari bamukoye 500. Imajana 5 yose mwabisumishije ikise kandi. Nima mwasumye n'imboko. Hama rero musore rero ati ubu ko ngiye kwicwa n'inzara se. Ninicwa n'inzara se umukobwa wanyazoro ngo naserekeye. Ubwo rubanza uruca gute?
bose gabana gifisa mugabo ivyo bintu biboneka ko ari abantu bagufasha mu mugongo baragufasha mu byerekeye ndagenda nkayisangiza abajama banje bakambwira ati hakwiyeho gukosorwa iki haguye gukosoka iki agiye gukosoka iki yego mufise team rero yitwa gute Kabos ni Kabos Comedia kuri YouTube ni nimbona ka ugasiga umwanya Boss Comedia Instagram urayikoresha ego nimbona Kabos Comedia uko nyene nuzenya YouTube yanyu YouTube ni nimbona Kabos Comedia kuri page ya Facebook ni Kabos Comedia ucutubona Bini ziye ngorane mkunze guhura nazo canke intamba mkunze guhura nazo muri kazi kanyu ka comedy yo bro ni nyinshi yo zozo ni joke hubwo ashobora kugenda gusaba ahantu ho gukinira bro ivyo bishitani nimubizane ngaha bakabirukanira yiki izindi ngorane dushobora guhura nazo twebwe urumva ntitwishoboye ikintu kijaye n'uburyo vraiment hari n'abadufasha n'abo tubona bakabona ko dufise impano bo dufasha nta buryo dufise abana turishura buri kimwe ntabwo turi muri management twashobora nko kugenda nko uteganya umunsi wo gushutinga umutipe yakwemereye igihumbi agata kubwira ati bro ntacyo nkiguhaye bro ntabwo nkiguhaye ugaca usibya shuti basi n'ingorane nyinshi ni kintu ukunda muri comedy kintu kikuryohera muri comedy ikintu kinjohera muri comedy nuguca ahantu bakambwira ngo Kabos Comedia hajya ahantu hagitinze neza nicyo cyambere kinjohera sinkunda umuntu ambwira ngo uri umukomedi oya ahubwo je nkunda nk'umuntu ambwira kujya uba uri kuragenda nk'ahantu ukumva nk'umuntu arakubwiye ngo hajya ahantu wavuze ngo dufate hari nta comedy nakinye mbwira umugore wanje ngo ariko wa mugo uziko amafaranga nayo kwenere gutuma ndagura muri radio eko kandi bakambwiye nimva njyohewe byatari eko niye nyungu ubona muri comedy for you sha inyungu ntazo ku buryo ntabwo ndabona ariko inyungu vraiment inyungu ziba zihari zisanzwe nk'ubu hari abantu banzi batazi papa kandi ari we mukuru ndakwemera papa kabasoro sinutaje aragukubita oya mba muri ghetto abantu batazi papa hari abantu batazi papa kandi ari we mukuru ariko banzi jewe umva atari inyungu none mbeni Kabos nibise ukavuga ati Kabos rero urahawe nuvuga amahirwe yo kuja gutera inkuru umukuru w'igihugu kubwaho kitwara gute Kabos ne inkuru yo kumbure yo tegura no banza kwanza guselektiona kuko mfise inkuru nyinshi zanditse no banza kwanza nka selektiona nkakuramo mwizo guteraho nizo kugera handi hama Kabos nizere ko industry ayikurikirana umuririmbyi MB Data umwumvise wumva mwiki bro gize nicyo nyibutsa MB Data ni umurinzi mwiza ndamwemera vire mu kuntu aduze bishora bake hari benshi babigwaniye imyaka n'imyaka ntibadoze nka MB Data MB Data rero ari ikintu kigeze kuba dufate nk'ubukera kera umuntu w'umugabo wari we wese urabona ko MB Data yarongoye umuntu w'umugabo wari we wese yarasura agasura amafaranga tax communale akayinziriza leta nk'ubu bigarutse rero muri kiriya gihe MB Data usanga ari karasura kigingi yigaramiye kandi ari umukuru Nivyo bino bikurayega bro je ndicara nkiyumvira dufate nkaraba ibintu bijanye nkanabishira no mu bantu bakumva yuko bidashobora kunteza ikibazo nkavyandika ari umutipe araho uriya mutipe araho w'umugabo akora publicité uramuzi mada ndagufise tunyayo doki ucu mwibuka yamaganda mukunda cyane uriya mugabo arashaka gukorera ikintu akagukorera publicité ya Coca akabwira ko ari mu rusenda utarimo umuntu w'umugabo ashobora gukorera publicité ya Coca kibaza ngara yambaye tugeze kandi biko ukugera omega tufata saka twagiye handi handi amuna ko cyane Kabos nawe ndabashimiye byatari ariko dufate nk'ubu urabona nk'ubu tutaragenda gatoya ibintu ubu biriko biratituka imico nakangana kuri biriko biratituka pe biriko bitituka gute kufuku bwabo abaniga nibo bariko barabititura ubu nta muniga kizi gisokotso kandi kera baramenye ibisokozo urazi ibisokozo ga Kabos hari nk'umuniga nk'ubushobora kumusokoza bro vipi sawa sakwe soma babiri mu mwijima nkabona umwe akakuraba bro wanisha nina ukongera ukamusokoza bro sakwe soma
sogokuru aryoha aboze akakwihweza ukamubwira ima oya sogokuru aryoha aboze iyo ni iminwa ya Diamond kera urabona nk'ubu tukiri kuri icyo kimico kera umuntu waramubwira ngo bro barakujya uciye hajya ahantu abaye nk'umukobwa cyangwa umuhungu agatahunga ntahace ariko umukobwa aramubwira ngo muko barakujya uciye hajya ahantu agaca kwereka raba napfunze sentire igana ni wagitanguye urashobora kugisezera hari nk'ikindi kintu kiza kibaho mu buzima urabona nk'ubu abakobwa uburyo bw'abahungu b'abajene ndiko ndabwira abajene bagenzi bacu abajene kera urashikana dufate nk'ubu babasore bafite ingeso zo kujana abakobwa muri ghetto ukamushikana muri ghetto kaburi ikintu mubwira ukaza umubwira kandi jewe akakubwira kandi jewe iki kandi jewe ariko ubu vyarakemutse usigaje ushikana umukobwa muri ghetto ugahita umubwira sister kora umutisi ati kurida zigera bagitanguye sezera ikiganiro rero bakunzi ba Bujahit TV kicyari kiganiro cya Kabos Comedia kuri Bujahit TV turabakunda ciao ciao abifuza kudufasha imboga n'inzira nyene nababwiye ni nimero nta kibazo no yitanga ni 68 WhatsApp ni nimero isanzwe WhatsApp ni nimero isanzwe turabakunda cyane reka mebe asezera ikiganiro oya jewe gusaba bigyo kabwire kugira subscribe gusa hari mukore subscribe mugene no kuri channel ya Kabos Comedia nimbona Kabos Comedia mugire subscribe bro fise ababone 10 ariko ikintu cyonyene je ndiko ndategura arimo papa wawe mama wawe namvukana n'abajama abajama banga usanga murabona muri abajama 200 abarimo abajama 2 gusa murabo subscribe ahubwo ugize n'ikinyibutsa uriko iyo urakora igikoko abajama niba baguca intege bro nibaze ngo ngaho ngari umujama yukurira subscribe kareka kari agatipe kariko karakora ibintu by'uburofa wana yabaye Babylon mureke nago baguca intege gusa yego vraiment iki cyo gufasha ikintu bagufasha nikime gusa kuguca intege hari nk'ikintu gikunda kuba jewe vraiment bamfashe supporting kandi bibasabye bamfate mu mugongo munda bava baniga mungu nakagotse bamfate mu mugongo supporting bankore subscribe nkwije abantu 1000 uko ndiko ndatera izino blague zose niko zandazibatera kuri YouTube yanje buri munsi vraiment cyo kintu bakimfashije bamfashije bakankora subscribe naje simbyine nirorera yego vraiment Guys, nkuko Kabos yabivuze mumfate mugongo ni mumfate munda mumutera inzara hama rero mubikora nko yabibabwiye mugire subscribe kuri channel yiwe hama nimwe gakana subscribe kuri channel ya Bujahit TV on the mic ya Benny behind camera CK professional tuzospira rero inshallah imana bikunze bye.